Ndasubiye kukuramutsa no kuguha kaze mu mwanya wacu ubana natwe mu makuru n'ibiganiro vyacu. Amakuru agezweko ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ariko aravugwa irya nino mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'abanyagihugu. Ano makuru yacu araza gushamikira ku ngingo nkuru zirimwo izirabana na politike. Hakaba harimwo kandi inkuru zirabana n'agateka kazina muntu ndetse n'izindi nkuru zitandukanye zirabana n'umutekano w'igihugu cacu c'Uburundi. Muri ano makuru turafise inkuru zitandukanye, hari imbonerakure ndetse n'inyamiramabi zipfunze zagirizwa ubukozi bw'ikibi, kugandagura abantu ndetse no kubakorera agatotezo. Turaza kumenya izo nyamiramabi n'imbonerakure zipfunzwe ico zoba zagirizwa umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD zikomokamwo watanguye kumenyesha ibikomeye kuri izo mbonerakure. Turaza kumenya ico bacinyegeje inyuma. Tukiriko turavuga ku mugambwe CNDD-FDD ndetse n'imbonerakure, urwaruka rw'umugambwe nyene uri ku butegetsi, hari amakuru atari meza adushikiye yuko izo mbonerakure ndetse kumwe n'abategetsi bahejeje gukora ibara. Amakuru akatubwira ko muri Gatumba icibutso c'Abanyamulenge carononwe cane ndetse kiraturirwa. Ayo makuru turaza kuyagarukako turabe n'uwatanze ibwirizwa yuko ico cibutso c'Abanyamulenge caturirwa ndetse kikononwa bitagira akagero. Ni inkuru nayo ibabaje cane. Turaza kumenya ivyoba vyinyegeje inyuma y'iryo bara ryakozwe, bivugwa yuko ryakozwe n'abategetsi nk'uko amakuru avyerekana. Turafise kandi andi makuru menshi atandukanye. Turafise inkuru zirabana n'abantu bariko baricana. Hari umwigeme yitwa Nyandwi Anizi yaciriwe umunyororo wo guherayo inyuma yuko yagiriwe n'icaha co kwica umugabo wiwe. Ayo makuru yose turaza kuyarabira hamwe, kumwe n'izindi nakubwiye ziriko ziravugwa muri politike n'abategetsi bakomeye ngaha mu Burundi. Turaza kumviriza yose nkuko nayagutohoreje mwido nido. Sangwa kaze mu mwanya wacu wewe ubana natwe mu makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba twagutunganirije. Kuri wowe utarafyonda subscribe, ngira ndagusabe ufyondeko. Nta kindi usabwa uretse kumanuka munsi y'ino video ukaraba handitse ijambo sabone. Kuri wewe ukoresha igifaransa ugafyondako, nayo kuri wewe ukoresha icongereza uraraba handitse subscribe maze ufyondeko, kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi uraje uba mu bambere ivyo biganiro vyacu bishikira. Ndakengurutse kuri wewe mu mwanya wacu ubana natwe kandi ugakurikira ibiganiro vyacu uri ngaha mu gihugu c'Uburundi. Intara yose uberereyemwo, igisagara cose uberereyemwo, ndaguhaye kaze cane. Arabari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndakengurutse. Nibagiye abari mu bihugu vy'ababanyi, abari mu migabane y'amakungu ya kure na cane cane mwe muri ku mugabane wa Amerika, mwese ndabahaye kaze. Abantu muri Canada ndakengurutse. Turazi ko muri abanywanyi bacu kandi murondera amakuru n'ibiganiro vya misi yose ngaha. Amakuru yacu tudatevye, reka tuyatangurire kuri no nkuru ibabaje cane, aho ibwirizwa ryavuye mu bategetsi mu bihangange ryategetse ko icibutso c'Abanyamulenge cononwa ku rwego rutagira akagero nk'uko amakuru yacu avyerekana. Nta gashavu n'umubabaro, aho vy'umwihariko biboneka yuko ico cibutso ari muri rusange c'ibisigarira vy'abatutsi b'Abanyamulenge bishwe, coba cononwe bitagira akagero. Ndakwibutse ko ico kiziga, ico cibutsa carimwo abagandaguwe mw'ijoro ryo kuwa 13 Myandagaro mu mwaka w'2004 mu Gatumba muri komine ya Mutimbuzi, intara ya Bujumbura mu burengero bw'Uburundi.
hafi y'urubibe Burundi buhana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kubw'ababibonye, uwurongoye zone ya Gatumba ari kumwe n'imbonerakure ngo bafyitaguye ko ivyandiko ndetse n'irangi ry'ubururu vyabaye rero kw'igenekerezo rya 10 Kigarama nk'uko amakuru adushikira vyerekana. Ninde yoba yaratanze itegeko y'ukonona ico cibutso? Amakuru adushikira twakoreye amatohoza arerekana neza yuko umukuru wa zone asigura ko ngico cibutso kigira uruhara ngo mu kumenyesha akahise kutariho muri ico gihe nyene. Ariko ibiti bishinze vyafasha mu gushayiza ico cibutso ndetse n'amashugwe yashizweho kw'igenekerezo rya 14 Myandagaro vyarasambuwe biratabwa vyose. Amagufuri y'umwango mukuru yarahinduwe ndetse abanyezamu barirukanwa nk'uko bivugwa n'ababibonye. Amakuru dufitiye amatohoza kandi yizewe nuko itegeko ryo konona ico cibutso ngo muri rusange c'abahahambwe nyene abahutu bashika kw'166 bishwe mu gitero bivugwa ko cagizwe n'umuhari w'abarwana wa FNL rikaba ryatanzwe. Iryo tegeko nyene rikaba ryatanzwe kw'igenekerezo ryo8 Kigarama nk'uko bivugwa n'abegereye ibiro vy'urongoye zone ya Gatumba. Abanywanyi ba CNDD-FDD bava muri ako gace ngo boba bavuze ko ngo badashaka kubona icibutso c'abatutsi b'abanyamurenge ngo muri zone yabo. Umwe mu bavyiganye yamenyesheje ati habaye itegeko abategetsi baho ndetse n'imbonerakure konona ico cibutso. Bivugwa n'umwe mu ndongozi zaho abajijwe nuko mu misi akaba babajwe cane nuko mu misi yiza ico cibutso gishobora ngo kuzositurwa nk'uko avyerekana. Ivyo bintu kandi ngo birazwi mu burongozi bukuru bwa CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu. Amakuru dufise akavuga ko ngo muri rusange ngo butanka uwo mugambi wo gusambura ico cibutso. Abanyagihugu bakaba bavuga ko umukuru wa zone yabujije ko hagira uwuhonyoza ikirenge ahari ico cibutso. Akaba ngo yagabishije ko umuntu wese azokubahuka kuja aho hantu ngazopfungwa naho yoba uwo mu miryango y'ababuze bahora bakunda kuza ngo kwibuka. Imbonerakure rero ngo zikaba zarakwiragijwe ijya nino y'ico cibutso kandi ngo zirabihembegwa nk'uko amakuru adushikira vyerekana. Umukuru wa zone Gatumba bakavuga ko ngo itegeko ryavuye hejuru. Ni mu gihe Hassan Ntahendwa ashimika akavuga ko ico cibutso gituma kahise kamenyekana ukutariko atavyinshi avuze. Muri rusange akaba ari uko yaciye amenyesha. Tuvuye muri iryo bara ririko rirakogwa n'abari mu butegetsi vyo kuzimanganya kahise ndetse n'ibikorwa by'ubukozi bw'ikibi na cane ko ababuze ababo muri ico gihe bahora baja kwibuka ababo. Biboneka yuko ivyo bintu nyene bavyiyamiriza kure. Rero nabikubwiye mu mfunyapfunyo imbere yuko turaba zimwe mu nyamiramabi n'imbonerakure zifunzwe. Hari ayandi makuru yihuta cane. Hari barajyaguye mu Gitega aho witwa Nyandwi Anezi yaciriwe umunyororo wo guherayo, akaba yaciriwe urubanza na sentare nkuru y'intara ya Gitega hagati mu gihugu. Ishashe rero mu rubanza rw'ikibirirako uwo mukenyezi akaba yaragirijwe gutegura yongera ashira mu ngiro ubwicanyi. Akaba rero ngo yagandaguye umugabo wiwe mu ijoro ryo kw'Imana uheze muri quartier Magarama mu gisagara ca Gitega.
urubanza rw'ikibirirako cariho rero ngo cumushikiriza amanza wa Repubulika yagirije uwo mukenyezi ko yaguze imbugita umunsi akora iryo bara ngo kandi ko ari nayo yakoresheje mu kwica umugabo wiwe uwagirizwa yisiguye avuga ko yariko arigwanira yemeje ko yariko arivuna umugabo wiwe ngo yama mukubita misi yose ariko yemeye ko atari abanye neza n'umugabo wiwe kubera atacu yitaho mu rugo nk'uko amakuru adushikira nayo nyene avyerekana. Tubandanirize mu nkuru zirabana na politike ndetse n'ibirabana n'umutekano. Hari inyamiramabi zipfunze kumwe n'imbonerakure. Amakuru adushikira ziragirizwa ivyaha bikomeye ndetse bikaba vyatanguye guteza impari mu bategetsi muri CNDD-FDD bitavugwa rumwe kuri ivyo vyagirije. Amakuru Vianney Irakoze yahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa mbere yagirizwa ko ku munsi w'Imana yakubise abanyagihugu ku mutumba Gisisye. Babiri mu bakubiswe barakuwe amenyo n'amahiri nk'uko amakuru avaho muri komine Matana abivuga. Yahagaritswe ku itegeko rya komisere Karori Bondo arongoye igipolisi muri komine Matana, bakaba bafungiwe mu gasho k'igipolisi aho nyene i Matana. Ariko icuka si ciza hagati y'abajejwe intwaro, igipolisi hamwe n'abarongoye umugambo CNDD-FDD mu ntara ya Bururi. Amakuru ava i Matana akavuga ko Dieudonné Nkunzimana arongoye iyo komine ya Matana afatikanije n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Bururi na cyane umunyamabanga mukuru w'umugambwe muri iyo ntara bagomba gutegeka umukuru w'igipolisi muri komine Matana kugira ngo arekure iyo mbonerakure Vianney Irakoze. Uwo nawe bikavuga ko atavyumva ko aho avuga ko ata muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko ko akoze icaha atezwa kugihanirwa nk'uko amakuru ava muri bamwe mu bajejwe umutekano abivuga. Vianney Irakoze akaba agize uwa gatatu mu mbonerakure zitawe mu mvuto mu kiringo kitarenze indwi zibiri. Inyuma y'abandi babiri bashikanywe mu ibohero rikuru rya Bururi mu ndwi heze bagizwe gukubita abantu. Abo nabo bakaba bari mbonerakure bakubise abantu bariko batahuka ku mihani wabo bahuye n'izo mbonerakure ziriko zirakizura mu ijoro. Abakubiswe bakanakurwa amenyo muri kino gihe bariko bavurirwa ku bitaro vya Matana nk'uko amakuru ava mu muhanuko bw'igihugu avyemeza. Rero ni menshi ku muryango umwigeme yakorewe izamfura mbi. Amakuru atangwa na bamwe muri uyo muryango avuga ko kuri wa mbere uwo mupeji Elvis Arakaza yari yazindukiye ku biro by'umushikiriza amanza wa Repubulika i Bururi, aho bahuriye nabo mu muryango w'umwigeme baje kwitura ubutungane. Aho kumuhagarika basigura ko yamuretse aragenda, basavye ko hasorwa umutahe wo kumuhagarika. Mushikiriza amanza kizigenza wa Repubulika mu ntara ya Bururi yabahaye convocation imuhamagaza, bakabona ko yagomvye kumukingira ikibaba. Uwo mupolisi w'inyamiramabi Elvis Arakaza akaba yahavuye ahagarikwa n'igipolisi ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Amakuru avaho i Bururi akanemezwa n'abo muryango w'uwo mukobwa yafashwe ku nguvu, akaba amenyesha ko uwo mupeji yazindutse atuma aboshikira uwo muryango ngo bumvikane amahera yotangwa kuri uwo muryango kugira ngo arekugwe. Mu muryango w'uwo yahohotewe bakaba basaba ko nyabuna uwo yarajeje kubahiriza amategeko yoshigwa imbere y'ubutungane, intahe ikamukubita mu gahanga. Icyo dusaba ubutungane ni uko dutunganiriza isunze amategeko. Ariko n'amakenga ntabuze ko uwo mupolisi ashobora gukingirwa ikibaba kubera igihagararo afise. Umuryango ugatabaza amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu kugira ico afashije uwo mupolisi akurikiranwe. Ibyo muriko muratubwira birashobora kuba kubera yoba adusumba. Ni uko mubandanye mudutabariza mukatubwira nk'amashirahamwe yoba aje guharanira agateka kazina muntu akabandanya dukurikiranira kugira ngo uwo muntu ntarenganye. Tubibutse ko uwo mwigeme yashurashujwe mu kirabo cyo ku Ruvumvu ni muri komine ya Songa y'intara ya Bururi, aho nyamiramabi mu gipolisi yari yamuhaye akazi. Bikaba byabaye ku wa gatandatu uheze. Ibitaro vy'Imatana bikaba vyemeza ko uwo mwigeme yafashwe ku nguvu ku munsi w'Imana, akaba ariho vyatanga urupapuro ruvyemeza nk'uko amakuru avaho mu ntara ya Bururi avyemeza.